nuko rero badandaza namwe dusangiye umwuga wo kudandaza, uku niko dushira video yamamaza canke imenyekanisha ibidandazwa vyacu ku rubuga rwa Nerebe. Biragusaba yuko ufata aka video kameze neza katarenza nk'iminota 9 kavuga muri make ingene ibidandazwa vyawe vyifashe, hama ugaheza ugakurikiza izi ntambuko zikurikira kugira ngo ushire ku rubuga rwa Nerebe abantu sinzi bagukurikirane kandi wongera winjiza n'amafaranga. Nuko urasonda muri Google, ariko uba wamaze kwinjira muri konte yawe, maze kwinjira muri konte yawe ugaheza ugafyonda ngaha kuri marketplace. Hama wamara gufyonda kuri marketplace ugaca ufyonda ngaha kuri udukoni dutatu kugira ngo urondere aho wandikira. Ugaheza uhejeje gufyonda ko kamanuka ukaza ngaha kuri marcha, naho ugafyonda ko, hanyuma ugaheza ukaronka dashboard canke tableau de bord kwa Gifaransa, naho ugafyonda ko, hanyuma ukinjira indani muri konte yawe ku rubuga rw'ubudandarizo kumenyekanisha ibidandazwa vyacu. Ugaheza ugasubira ugafyonda kuri udukoni dutatu ukadufyonda ko, hanyuma ugaheza ugaca ufyonda ngaha kuri ads kugira ngo uronke umurongo. Ufyonda kuri ads, narindira rye connection zigenda gahoro ceze kanyaruka bivanye nuko ibirere byifashe, ariko urihangana ukarindira. Aha tugira turonke rero ahantu twuzuza arya majambo abantu basoma bakamenya mu ncamake uko ibintu byifashe. Nuko naha haramaze kuguruka, ucuza ugafyonda ngaha kuri create ad, hanyuma ugafyonda ko, umaze kubafyonda ko ucuronka uburenganzira bwo kwandika ivyo wifuza kwandika kuri ya video. Reka dufate duti ni tugomba kwamamaza uruganda rukora imivinyu, promotion ya produit, twandika ati imivinyu ya Kanovera, ahangaha ukandika ati ihereze imivinyu ikoregwa iwacu. Ukandika ko bya vyose ugomba kuvuga vy'ivyiza ku iyo mivinyu, hama ukadefinisa abazobiraba bariho. Turagira ko ari general, just general. Hama ngaha ugaca ushira ko akantu gakwega abantu ati shop now. Ahangaha urashira ko domaine y'ibidandazwa vyawe ukavuga ati ni commerce general nk'akarorero, commerce general. Voilà, hanyuma ugaheza ukabandanya, ushatse ukabigira brouillon, ugafyonda ngaha kaba brouillon, ariko umaze kubona bimeze neza tangorane ucufyonda kuri skiva agaca huguruka ibikurikira. Aha naho utokwirirwa uragira ico uhinduye, nta ngorane, bisanzwe bisetinze neza. Ucufyonda kuri skiva, hanyuma ubu naho urashaka kudefinisa aho bishobora kuzoza biri publier, hanyuma uhejeje ugaca ufyonda kuri akavideo nito gashizeko, ucufyonda kuri video, hanyuma uselektione video ikikujana, ucufyonda kuri foto, ufyonda kuri foto ngaha, kakucurindira kakujana muri galerie. Ugaheza muri galerie ugacagura aka video ushobora gushirako atangorane. Voilà, nk'akarero nk'ubu urana video yacu yamaze kujako. Voilà, hanyuma reka dusubire hahandi twari turi. Ushobora guca ngaha hejuru gutya canke ugafyonda kuri next niyo ngaha, ugafyonda kuri next hose urashika nta ngorane. Dufyonde kuri next, uvuga turarangije kuzuza. Icyo duca dukora ni submit, duca
tufyonda kuri submit. Dufyonze kuri submit bica bigenda kwa admin kugira ngo arabe ko bitonze neza atamakosa arimwo. Voilà, urarindira kuko irabanza ka checkinga ikongera ikaraba ikaverifya yuko kimwe cyose mu byo washizemo byamaze kuja ku murongo muri file, cyane video. Biranyaruka bivanye nuko amakonnection ameze cyangwa bigateba. Voilà, ibintu biratunganye. Muri konti yawe baca kwandikira yuko iri en attente pending review. Curindira admin akabanza akaverifya yuko bimeze neza, hanyuma agaheza akavyemeza atamakosa asanzemwo, bigaca bitangura ko abantu babibona, bitangura ku video ko abantu bayibona, kandi gashitangura no gukora umuti wo kwinjiza amafaranga. Murakoze rero, tubahaye ikaze mwese ku mbuga zacu za Nerebe, dufashanye guteza imbere ubumenyi bw'iwacu n'ubuhinga bw'iwacu. Murakoze.